Tugiye kuyaga ku kindi cirwa uyu munsi, icirwa kidasanzwe, icirwa kiza gutangaza benshi. Bigenda gute iyo umuntu avuye muri buno buzima? Bigenda gute iyo umuntu apfuye? Ni cirwa ndazi muza kurindira nigishika mwiyumvira ico Kamahade aza kukivuga ko, kubera yuko nta muntu numwe afise amajambo y'ukuri kubijanye n'urupfu nibiba iyo umuntu avuye muri buno buzima. Twese turazi yuko urupfu ari ikinyegezwa. Urupfu ni kinyegezwa. Urupfu nta numwe rutinya. Umuntu waba yarakomeye ngaha mw'isi ari gihangange, umuntu yaba afise amatungo menshi, umuntu yari afise ibihinda, umuntu yari rurangiranwa, biragerejo bikarangira apfuye. Denominateur commun, urupfu. Nakayobera abahinga mu yandi majambo. Naho bimeze uko, hari ivyo tugiye kuyaga ko kubijanye no kwemera kw'abantu gutandukanye, imyemerere y'abantu itandukanye. Jewe ndiko ndavuga ndi umukristo, ndafise ingene mbona urupfu, ingene ico nemera mu kwemera kwanje. Umukristo katolika, mugabo hakaba uwundi asengera mu yandi madini, urupfu arafise ingene arubona. Hakaba n'abandi rero tutagiye twumva nk'abo twita abahindu, ababudiste, abajainiste, barafise ingene babona urupfu. Ni ukuvuga tugende tubona urupfu mu buryo butandukanye, mugabo turaza kubona, ni nayo mbere ni naco gituma tungwanije kino kiganiro, nuko abo bantu bose bafise ikintu kimwe canke bibiri bahurirako. Turasa kukibonera hamwe. Abakristo, cane cane abakristo bo mw'idini katolika, cane cane urupfu baruha insiguro bafatiye kw'ijambo ry'Imana, cane cane ku rupfu rwa Yesu Kristo. Yesu Kristo yapfuye akazuka. Urupfu rufise insiguro ngaho. Ariko kandi bakagira bati umuntu iyo apfuye avuye muri buno buzima arabandanya mu bundi buzima. Ubuzima buzofatana, buzobandanya n'ingene, izovana n'ingene yabayeho yizera ngaha kw'isi, ingene yabaye hagororokeye ijambo ry'Imana, agororokeye Imana. Igihe umuntu yagerageje kororokera Imana akazotorana ubuhirwe bw'ijuru. Ariko mu gihe umuntu, novuga mu yandi majambo, ntiyihakanye Imana, birumvikana barabivuga neza yuko azocirwa urubanza ku munsi w'umuhero. Nako si we wenyine azocirwa urubanza gusa, abagororokeye Imana n'abatayigororokeye bose bazocirwa urubanza, hanyuma umwe wese afate inzira ivanye n'ivyo yakoze. Hamwe rya jambo ry'Imana rivuga riti ku munsi w'urubanza Yesu azohamagara intama, imegera iburyo, ahamagara amahushi, nayo amahushi ayarungika ibubafu, agiranya n'ibikumbi arungika mu muriro udahera, uwo muriro utazima. Niko ayo majambo abitubwira. Mugabo ivyo vyose nkuko nabivuze bigaterwa n'ibikorwa umuntu yagiye ararangura ngaha kw'isi, ingene yavyifashe mu cane cane, ingene urukundo rwamubereye ibwirizwa ngaha kw'isi, kuko ngo ibindi vyose bizohera, ariko ibikorwa umuntu yakoze bihave bisigare imbere, kizomucira inzira nziza, ngo n'urukundo yagerageje kwereka Imana n'abantu akiri ngaha kw'isi. Ariko rero abo basengera mu idini rya katolika barongera ko ikindi, ngira ngo atari madini yacongera ko yuko umuntu avuye muri buno buzima yaragororokeye Imana, ariko ugasanga aravuye muri buno buzima, naho yagororokeye Imana hari utwo batitunganijemwo neza tutotuma yegera iyo Mana nyeranda. Bagira bati araca mw'ipurgatoire, le purgatoire, ikaba utyororwa, ashobora kumara igihe inye canke kiriya, gito canke kinini,
bivanye n'ivyo bikorwa agomba gusubizamwo n'Imana, gusubiza hamwe n'Imana, nuvuga abanza gutyororwamwo, bikavana n'ingene yavyitwayemwo ngaha kw'isi. Ipurugatori nibaza yuko si benshi, si amadini yose kiretse Eklezia Katolika mu myemerere yayo itubwira le purgatoire, ipurugatori, ariko rikaba n'ijambo bavuga burya atari uko ari ijambo biyumviriye, mugabo rikazanana mu ijambo ry'Imana, barirose bamurikiwe na Mutima Mweranda, umuco uvuye mu ijuru ukabamurikira ukabereka yuko bavutiye ku ijambo ry'Imana, amajambo Yezu yavuze, by'ukuri ipurugatori ihari. Ni nka rya jambo Yezu yabwira bamwe bamutuka ngo yirukana amashitani ku bwa Belzebul, umwami w'isazi. Yezu ababaye cyane akababwira ati abacumura ku mwana w'umuntu bazorekurirwa, atariko abacumura kuri Mutima Mweranda ati subu sinahazoza nta kigongwe bazogirirwa. Ako kajambo ati subu, ubu mu buzima ati sinahazoza, ati nta kigongwe bazogirirwa. Hari n'ahandi ijambo ry'Imana nkuru nziza, amajambo Yezu yavuze ati subiza hamwe n'uwo mushize kubiri, mugifatanije urugendo, watakujana ku mucamanza ejo nawe agute mwibohero. Kagira ati rero ati nisenge ari senge utayishuye ntuzovayo. Eklezia rero ikagira iti iryo senge aho hantu uzoja ntuveyo, aho byo byose Yezu yatanze ubundi butumwa n'indi message naho mu purgatori ko ngaha mw'isi ngo urashobora no kuba warakoze amakosa yatandukanye, naho mugasho canke mu mabohero ukavayo utishuye, utarashobora kwishura ivyo wivye. Ariko aho handi hantu hoho Yezu agira ati nisenge ari senge utayishuye ntuzovayo, purgatori. Eklezia rero igava ikamurikirwa, bakagira bati ico kibanza batubwira ni mu purgatori. Ariko bakanisunga yuko nko mu gitabo c'abamakabe canke abapfiye Israeli, hamwe abasirikare baja ku rugamba, mu nyuma bagasanga harabapfuye, mbwa baravye neza bagasanga bapfuye bafise uduheko, bakenyereye ku duheko. Ariko bakagira bati aba bantu bagize amagara make, ariko kubw'impuhwe z'Imana reka tubaherereze inkuka, hanyuma iyo nkuka ihave ibavugire babone gushikira Imana. Ari naho Eklezia ivamwo igasabira abitavye Imana, kandi mu kwezi kwa11 kiba ari igihe kidasanzwe. Nariko rero ndagomba kugaruka ku myemerere imwe cyane cyane kuri idini rya Eklezia Katolika, ndabiciye ku mayangi. Ubundi tuzoronka akanya keza ko guhamagara abahinga muri vyo, umusaseredoti canke uwundi yihebeye Imana azoza bituyagire, atange umuco, waronka akanya gakwiye kugira ngo abakurikira televiziyo umuvugizi baze baharonkere umuco ukwiye. Ariko rero hakaba n'ayandi madini agira ati iyo umuntu avuye ngaha ku isi atiyedeje atiteguye ni mu muriro canke ni mwijuru, bo bakabivuga uko. Mbwa murumva yuko Eklezia yoyo itera ahandi hantu, kagira iti ipurgatori ifasha umuntu kwityorora kugira ngo azobona Imana. Hakaba rero n'abandi ababudiste canke abajianiste bari kumwe n'abahindu, amadini baravuga bati umuntu arapfa ubuzima bwiwe mugabo bukabandanya, roho yiwe irabandanya, ngo mugabo ko babivuga bobo bavuga yuko ngo roho ngo ishobora kubandaniriza mu bindi binyabuzima, nko mu biti, nko mu nka, canke ngo ariko ngo bikavana n'ingene umuntu yabyitwayemo ngaha kw'isi. Ngo iyo umuntu yabyitwayemo neza ngaha kw'isi ngo arashobora ngo sanga ngo yaciye aja mu kinyabuzima ciza, ikinyabuzima gitatse ubutore, dufate nk'amashurwe, indabo, ngo haba abantu ngo bakayifotoreza impande bagahimbarwa kubera yuko ngo roho z'abantu beza ngo bari muri izo ndabo. Mugabo urumva uko n'ukwemera kwabo
twebwe mwumvise yuko nk'abakristo twe tuvyemera ukundi. Ngo ariko nk'iyo umuntu ngo yapfuye naho ngo ati ngo afise nk'ibindi vyaha, ibintu vy'ubugome, ubwicanyi, ugasanga ngo uyo muntu rero ngo roho yiwe ngo isubiye ngo cija mu binyabuzima bibi. Ibyo binyabuzima tubona ntitunezerwe, sinzi ivyo ari ivyo, mugabo batanze nk'akarorero ngo nk'amahwa, ugasanga ngo iyo roho y'uwo muntu yahungiye mwihwa, ngo niyiba ngo ihwa ngo abantu baduza barazibiza amabarabara tagomba yuko abantu bahaca, ngo izo roho rego zikababara cyane kubera yuko ngo abantu batazihanigwere ngaha kwese, ugasanga ni igikoko cankwa ngo abantu babonye birukako bo bafise imyemerere nk'iyo. Nivyo rero tugomba kubabwira ku bijanye no kwemera gutandukanye kw'abana bariya, ku bijanye n'inyuma y'urupfu rw'umuntu. Mugabo nk'uko nabivuze, ico bahurira ko bose nuko umuntu amaze gupfa ngo roho yiwe iyo yerekera ngo biba bivana n'ibikorwa yakoze. Abo bose tumaze kuvuga barabigaruka ko yuko bivana n'ibikorwa umuntu yakoze akiri muri buno buzima. Iyo ari vyiza mwavyumvise, ngo iyo atari vyiza naho nyene mwavyumvise, bivana n'abo bantu. Rero bose baremera ko ubuzima bubandanya, ngo iyo umuntu apfuye ngo ni page imwe yizingurura, nako ni page iba yiyugaye hama ngo izindi zikabandanya. Ni nkuko bavuga yuko ngo umuntu burya ngo yamyeho, nk'abo bahindu canke ababudiste bo bavuga yuko umuntu ngo yamyeho, ngo umuntu yamyeho, no kuvuga yuko ngo umuntu ngo yoba yarigeze gupfa, ngo baho warigeze gupfa hanyuma ngo asubira kuvukira ngo mu nda y'umukenyezi wundi ugiye gufata umubiri w'umwana kugira ngo shobore ngo novuga yuko ngo nka materiel uza gukuramwo kugira ngo bandanye ubuzima bwawe, ngo wityororo cyane cyane kuvyo mutashoboye gutunganya neza muri buno buzima. Uko no kwemera kwa bamwe n'abariya bagenzi, ariko ntituza kubibabwira kugira ngo ejo muvyumvise mumenye ingene mushobora kuvyifatamwo. Rero ngo iyi page y'ubuzima bwacu iyo yipfunze ngo ubundi buzima burabandanya, ngo ariko rero abantu benshi baraba iyi page ntibarabe iyi page y'ubundi buzima buzobandanya. Nimba page ipfunzwe ntibisigura ko ubuzima bwacu burangiye, ahubwo burabandanya. Rero hari ivyo bamwe bagarukako, ugasanga nk'umuntu ari muri koma, mwe bita koma, no kuvuga yagwaye canke yagidisanganya, mugabo hageze aho adashobora kwikoma, akamaramo igihe kinini hamwe n'abantu bamuhebura, bakagira bati uyu muntu turarindiriye gatoyi. Uyundi muntu ukabona baragiye kumuhamba ku itongo ry'abapfuye, bakabona ngo arakoroye. Ivyo bintu byatumye ngo abantu bashobora kwibaza, umuntu yari muri koma ariko haciye iminsi nk'ukwezi, iminsi 20 byarabaye, yaraho byigeze kuba mu kwezi kurashika umuntu ari muri koma, mbwa ngo harahera kanya babona aragarutse mu buzima. Umuntu bakaza kumushingura, bagire gute bakumva arakoroye, bagira bati n'ikinogo bahejeje kwimba, bagatera basubira kumuhana. Ibyo rero ngo byatumye burya abantu bagira ibibazo, bashobora kwibaza ikintu kiba iyo umuntu apfuye. Byatumye abantu biyumvira mbega byoba bigenda gute. Hari benshi rero bagize amatohoza, ariko cyane cyane ngo abagize amatohoza abantu bagombye kugaruka ko cyane no witwa Raymond Moody. Dr. Raymond Moody hari igitabo yanditse yacise
life yacise life after life, la vie après la vie, canke ubuzima inyuma y'ubuzima. Uwo muganga yafatiye ku vyo abona mu bitaro yari asanzwe akoreramwo, ni hariya muri Amerika, niho yaciye yandika ico gitabo. Mbere yacanditse mu 1975, agerageza kugira amatohoza kuri abo bantu bashikirwa n'ibyo twamaze kubabwira aho hejuru. No kuvuga yuko yari muri koma, aragaruka, bagiye kumuhamba, umuganga yaramaze gutangaza yuko uyo muntu yapfuye, bakumva arakoroye. Ivyo bintu yabibonyemo igitangaro, hanyuma agomba kugira ubushakashatsi. Hanyuma bavuga yuko mu ico gitabo yafatiye ku bantu 150 babaye mu ivyo bihe. Abo rero barimwo abantu bava mu mice itandukanye, babaho mu buzima butandukanye, bimwe bakwita niveau de vie canke niveau d'étude, ibyo byose bitandukanye, amashengero atandukanye, abakatolike, abayisilamu, abasengera ahandi hantu n'abadasenga mbere, abantu nyene ubona yuko ata kintu bahuriyeko. Abo bose ariko arababaza, Moody atubwira yuko hari ibintu bagumye bahurirako, ibintu byagumye bigaruka. Nibyo tugiye kubabwira, ni navyo mbere afatirako akabwira abantu yuko mu buzima bwa hano ku isi hoba hariho ibintu tunyegejwe cyane, mugabo afatiye no kuvuga kw'iyo enquete canke ubwo bushakashatsi yagize, navyo yagomye kuduhishurira mu ico gitabo. Igitabo mbere cyatumye abantu benshi bamaze kugisoma baragarutse cyane ku Mana, barahindukirira Imana, baragira bati hariho ibintu bidasanzwe naho twebwe tunyegejwe ibitari bike kubijanye n'urupfu. Abo rero 150 yafatiyeko, amaze kumva ibisa kuri bo, yaciye afata abagera ku 50 kugira ngo arondere amakuru yimbitse kuri bo. Ngo ikintu yasanze kiguma kigaruka, bapfuye bari muri koma, kuko birumvikana neza yuko abantu bapfa impfu zitandukanye bivanye n'ikibishe. Hari ufa agwaye ingwara yari muri koma kamara igihe kininiya, hari abahitanwa n'impanuka, hari ushobora kugira rundi rupfu rwari rwo rwose agatwarwa n'amazi. Mugabo bo bose ngo yagiye araraba ku bice itandukanye. Rero ngo ikintu kigenda kigaruka, ngo nuko ngo iyo umuntu agomba kuva muri buno buzima, ngo ahita yumva inkengeri ivuga cyane irandira, ngo hamwe n'ikintu kimeze nk'urwamo ngo ruvuga cyane biri kumwe ngo niyo nkengeri. Ngo ageze gutya muri ako kanya, ngo akumva ikintu kimucakiye kimufata, ngo yaraba gutya, ngo akabona yasohotse mu uyu mubiri. Yabaje kumva urwamo n'inkengeri, akaza abona ikintu ngo kiza kimucakira kimufata, ngo ariko ngo aravye gutya akabona ngo yamaze kuva mu uyu mubiri wiwe. Ngo akaba yicaye ahantu, mugabo ngo atari kure y'uwo mubiri, ngo awuraba nk'uko yoba araba, nk'uko umuntu araba ikindi kintu cyose kiri imbere yiwe. Ngo yaraba agasanga yakomeje kugira umubiri, mugabo umubiri uteye ukwawo, umubiri utameze nk'ujya mubiri w'ico kintu ariko araraba. Umubiri mbere ngo ufise ubushobozi ngo bugera kure, kubera yuko ngo abona ngo n'ibindi bintu atarasanzwe abona, ngo ashobora kubona nk'abandi bantu, ngo bamwe ukanabamenyamwo, ngo abantu ngo baza ngo bamusanganira, ngo mbere bagomba no kumufasha. Ngo abanza kugira ubwoba, ngo muri iyo ntango baragira ubwoba, ngo mugabo ngo bukebuke ngo gatina ngo akamenyera ngo uyo muco w'aho hantu abari, kuko ngo biba bidasanzwe. Rero ngo mu nyuma ngo niho wacabona ngo ikimuri ngo gishashagirana, ngo kibriya niko novuga mu majambo bakoresha, canke gifise umushwarara n'umuco biteye ubwoba. Mugabo ngo ikaza ngo nk'ikimuri
ngo gifise urukundo rwinshi, gifise impuhwe n'urukundo rwinshi. Nico Mudi yise ikinyabuzima gikuru gishobora kigaba ngo ubuzima n'urupfu. Yagize ati yoba ari Imana, hama kikamuramutsa ikamugumbira, kigaheza rero ngo kikamubaza ikibazo kimwe gusa, ngo ntikiba ari ikibazo ngo kiza ngo kacuba mu majambo ngo mugabo ngo uyo muntu yavuye mu mubiri ngo ahita gisoma mu vyiyumviro, ngo kandi ico kibazo ngo kiba kigiye kumubaza, kumubwira avuge ingene yabayeho muri buno buzima bwa hano kw'isi. Ngo bugingo agiye gutangura kuvuga ingene yabayeho ubwo buzima, mukazabona ngo imbere yiwe ngo mu kanya gatoyi ngo haje ngo isinema canke video canke filme irimwo imibereho n'ivyo byose yabayemwo akirimo ubuzima ngaha kw'isi. Ngo bere ngo nivyo umuntu ngo atagiye yibuka, ngo ivyo umuntu atahaye agaciro ariko biri mu byaha canke biri mu by'Imana yanka, ivyo byose ngo mu kanya gato uyo muntu ngo akabibona ngo imbere yiwe. Niko Mudi atubwira muri ayo matohoza yagize ko bantu bavuye mu mubiri ariko bakagaruka. Rero ngo inyuma y'ivyo umuntu ngo akabona ngo geza ahantu rero ngo hari barriere, ngo hari barriere, ikintu no kwita nk'umupaka utandukanya ngo ubuzima bw'abari ku isi n'ubuzima ubwo bamaze gushika mu ijuru. Urumva neza yuko naho asanganirwa n'uyo muco ngo ntabarashika mu ijuru. Ngo hama rero ngo kuva ubwo ngo niho ngo uyo muntu ngo ashaka gusubira inyuma, abo bahava bakagaruka, niho ngo ubona yuko ngo akenera gusubira inyuma kugira ngo aze gutunganya ibintu ngo atacubiye gutunganya. Hama rero ngo gacabona yuko ngo igihe cyo kuva ku isi we ngo kitaragera, ngo aronka ijwi rimubwira gutyo yuko ico gihe cyo kuva ku isi kitaragera. Ikindi nuko ngo umuntu ngo aba yashazwe n'ivyishimo ngo n'urukundo rutavugwa ngo ku buryo yumva kugaruka muri buno buzima bwo ku isi bari ibintu bibi, bari ibintu biteye ubwoba gusubira kugaruka muno mubiri, gusubira kugaruka ku isi kubera ngo ivyo aba yabonye agasase novuga k'iviza by'ijuru biba ari ibintu byari bimeze neza cyane ngo biteye igomwe. Mugira gutyo rero ngo akumva ngo yagarutse muri buno buzima muri uno mubiri. Mudi icyo tubwira ngo nuko iyo umuntu agarutse muri buno buzima ngo biramugora cyane kubwira abantu ubuzima yabayemwo. Ibyo bintu ngo biramugora kubivuga ngo kuko n'abantu uretse ko ngo wewe ngo nta majambo ngo aronka nyayo akoresha kubera yuko ngo biramurengera, ngo hanyuma ngo ntashobore kubivuga, ngo nico gituma ngo benshi udosanga abantu bavuye muri koma canke bari bagiye gushingura bakagaruka udosanga bivugira bikeyi canke udosanga batavuga. Ni kubera yuko ngo nta majambo bashobora kuronka bakoresha y'ivyo babonye. Ngo niho rero abantu ngaha kw'isi abo basanze ngaha kw'isi ngo batabatahura, ngo rimwe bakavuga yuko ngo bacanganikiwe, ngo baturubuye amajambo mwene, ngo ariko bobo ngo bagumiza mu mutima ivyo bahuriyeyo kuko baba bafise ukuntu biyumvira ijuru imbere yuko bava muri buno buzima. Bafise ukuntu bagiyumvira ariko mu byo baba babonye biba ngo ari ibintu bidasanzwe. Rero ngo ni ibintu bidasanzwe nkuko nabivuze umuntu abona ngo iyo asohotse muri buno buzima. Ikindi ntababwiye nuko ngo imbere yiwe muri ca gicapo abona c'ivyo yakoze ngo haranazamwo kandi ngo ibintu byose umuntu yari afise nk'ivyiyumviro, ari ivyiyumviro byo kugirira neza abantu. Umuntu yari afise icyumviro c'uko azokubaka amaoroferina, c'uko azokubaka ibitaro, azosahiriza abantu, ivyiyumviro vyiza ngo biraza imbere yiwe navyo. Canke ngo yari afise nk'ivyiyumviro bibi, ivyiyumviro vy'ubwicanyi no kugambandira abantu, ngo biriya vyiyumviro byose ngo ntaho bija birahava ngo bikagaruka imbere yiwe. No kuvuga umuntu ngo amaze gupfa abona ibyo yakoze byose imbere yiwe ngo muga biri kumwe n'ivyiyumviro yari afise. Nivyo rero nk'aba ba Buddhist ngo bita taniha, navuga yuko ni ivyifuzo umuntu yapfuye afise, canke ivyifuzo niko imigambi yari afise atakoze,
ibyo yashatse gukora mugabo ntiyabikora. Burya iyo twashinguye abantu dufate ni hariya ku Mushasha canke hariya ku Mpanda canke ahandi, burya ngo habashinguye ivyiyumviro vyinshi abantu bagiye bafise n'imigambi, mugabo aba bantu bo bashingiza intahe bavuga yuko ngo ivyo vyiyumviro n'ibyo wakoze ngo birajana kandi ngo iyo ari byiza ngo biguma byaguherekeje ivyo vyiyumviro. Ndio rero umuntu yapfanye ivyiyumviro vyiza ni bimwe twababwira kare yuko ngo garuka bakaba mu binyabuzima, niko bavyizera abo Buddhiste, bakaba mu binyabuzima vyiza ngo abantu bakazobihimbarirwa kubera ko ngo roho zabo ngo zibera muri byo, ngo hama ngo ubuzima bw'ivyo binyabuzima buheze ngo zikigira mu bundi buzima nyene, ngo ni kuvuga ubuzima ngo bw'umuntu ngo ntibuhagarara ngo bwamaho ngo bwama ngo buzungurukira mu bindi biremwa ngo vyo ngaha mw'isi. Mbere bakavuga bati si n'ibiremwa bitubonesha amaso nk'ibiti gusa, ngo burya ngo n'amabuye ngo arabemeza yuko ngo afise ubuzima, ngo harya amabuye ngo ushobora gusanga ngo rifata irindi ameze nka yema isumaku, ngo bisigure ko ngo rya buye ngo ririmo ubuzima. Rero ngo hari imitima myiza ngo usanga ngo yahungiye umwiyo ntahunga nako ngo yibera mw'iyo mitima, ngo bivanye n'ingene ngo iyo mitima ngo yabayeho, niko kwemera usanga bobo bafise. Mbere ngo n'inzahabu ngasanga ngo roho z'abantu ngo zibera mu nzahabu, nyene ngo ibintu bifise akamaro bivanye n'ingene ngo iyo muntu yarafise akamaro mu buzima ngo bwiwe. Nabivuze yuko bemera yuko umuntu ngo tubaho twebwe ngo twarigeze kuba ngo twarabayeho, ngo naco gituma ngo umuntu ngo yaje ngo akora ibikorwa kanaka ngo burya ngo baje akora ngo ivyo yamye akora, ngo nico gituma n'abantu ngo baratera imbere ngo mu vyiyumviro vyabo ngo bakora ibintu bidasanzwe. Nuvuga yuko ngo ntakugira ngo umunyeshure ngo yadubuye mu ishure ngo azamwe akora ngo ibintu ngo bidasanzwe. Mugabo rero sinzi wewe uri kuravyumva nyene uvyumva kwemera ko abantu kandi turabubahira ku kwemera, kandi ngaha ku Muvugizi TV n'ikibuza yuko tubasangiza ko kwemera nyene abantu bafise ku buryo butandukanye. Nuko rero ngo roho yawe irahava ikerekeza mu binyabuzima bivanye n'ivyiyumviro vyawe n'ingene wabayeho, mu mubiri n'ubwonko navyo ngo bikaja gutabira isi. Rero ngo ivyo wakoze nivyo byerekeye ivyo wakoze nivyo birungika roho yawe aho iza kuba. Bakabifatanya rero nk'ubu mu mashengero y'ivyo kwihana ibyaha no kwiyeza, no kugira ngo umuntu ashobore kuraba yuko roho yiwe n'umunsi Mukama azomuhamagara yosanga atari mu vyiyumviro bibi, mu bikorwa bibi. Amashengero rero niho aguma ahamagarira abantu ku munsi kwiyeza, kwihana ibicumuro, kugerageza kuba mu bunywanyi bwatwe n'Imana, kandi ivyo ni ibintu bihambaye. Ubwo buzima rero ngo burava bwakomeza gutyo, ariko ndavuga iby'amashurwe, ibiti, ku bantu bakoze ibintu vyiza. Ugasanga nk'ubu umuririmbyi wabaye ku isi yari umuririmbyi mwiza, ngo amaze kuva muri buno buzima ngo yakomeje akibera nk'akanyoni karirimba ngo abantu bakumviriza buriya bunyoni turiya tunyoni turirimba dusubiramwo n'amajwi meza. Ugasanga ngo uyo muririmbyi ngo niko yiberamwo, canke ugasanga n'utunuma ngo duhimbara abantu, ngo haje gusanga ngo roho z'abantu ngo habayeho neza niko bavyemera. Ugasanga ngo izo roho ngo zibera mwutwo tunuma nuko tunyoni, za ndabo y'amashurwe za nzahabu. Ngo mugabo nk'abantu ngo babayeho ngo arabicanye nabo, ugasanga ngo babandaniriza mu bikoko ngo vyankwa canke ngo amahwa, ngo kandi ngo bakababara cyane kubera yuko ariko babandaniriza mu bintu ngo vyankwa n'abantu. Niko bavyizera. Kimwe navuga naco cuko ngo umuntu ngo ajya avuka ngo yarigeze kuba yarabayeho, ngo iburi kurakora ibibona biza nk'impano. Tuzobigera ko mu kindi kiyago aho bavuga yuko ngo n'abashoboye kwibuka ngo ivyo babayeho mu buzima bwa mbere, nka bita ngo n'abafilozofi canke batora ibi by'ibiharuro bihanitse. Iyo filozofi kavuga yuko ngo baba bagerageza kuma biyumvira mugabo ngo baragize experience bwa mbere. Rero ngo iyo umuntu ngo apfuye hagaruka mu buzima ngo ico yakora ngo aza wagikora ngo gusumba ko yagikora, no kuvuga ngo mu buryo ngo buhanitse
cyane mu buryo buteye imbere. None rero bavukanye bagenzi turi kumwe kuri televiziyo Umuvugizi, tubahaye ivyigwa nk'ibi kugira ngo tubibabwire gusa, no kugira ngo bize kunagura no gukomeza wewe ukwemera kwawe. Twavuze yuko abakristo twemera izuka ryacu, twemera urupfu rwacu ko rugereranywa mu rwa Yesu Kristo yapfuye akazuka kugira ngo wadutangurire, kandi ko umunsi uri izina tuzova muri buno buzima niko tukaja gusanga iyo Mana umwe wese akadocigura urubanza bivanye n'ivyo yakoze. Nico kiba gihambaye mugabo tukumva nuko n'aba bandi babizera yuko ibikorwa by'umuntu bimuherekeza. Ni naho tugomba gufatira mbere hango dutange impanuro ku muntu wari we wese aha kwisi n'urugendo. Aha kwisi ngo haturi hari abandi, ejo uzoba utahari. Uko bigenda kose inyuma y'imyaka 100 abantu bose bari ngaha kwisi ntituzoba tuhari, tuzoba twaragiye, hazoba hari abandi. Tumaze kuba tuzoba twaragiye rero, umwe wese azobazwa ingene yaciye mwabuno buzima. Umutahe wari wararose, intaburo wari warahawe, mbega wazikoresheje gute? Ico kintu twese wabonye yuko tugaruka tuhagihurira ko, kandi ico kirahambaye cyane. Ni naba muri buno buzima, ni wava muri buno buzima bazovuga byinshi, bakuririre, baje kugushingura n'amashugwe menshi, habe umurongo w'amamodoka araguherekeza, bakubakira imva nziza, bavuge byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi, ku mpande zose bagera kure, n'amabendera yurizwe kugera hagati bivana n'ubwo bushobozi bw'abo bantu, n'ingene bazoba bitwaye mu ngaha kwisi canke uruhara bazoba bafise ngaha kwisi, icubahiro bakikwega, bakunamire byinshi. Ariko mu byo bagarutse ko ngaha mbere n'ijambo ry'Imana ritubwira uzoherekezwa n'ibikorwa byawe wakoze, kandi twese nyene cyane cyane ivyo bikorwa by'urukundo nivyo bizoherekeza umuntu. None rero kino kiyago, kino kiganiro naho mengo gishamikiye ku yandi mafilozofi y'abandi bantu, kituzane twese kumenya yuko ngaha kwisi turi ingenzi, turi ku rugendo, kandi ku mugoroba w'ubuzima bwacu umukama azotubaza ingene twakoresheje uno mwanya, uno buzima bwacu ngaha kwisi. Unamenya neza yuko hano kwisi dufise umwanya muto cyane, dufise umwanya muto cyane ugereranije n'umwanya tuzomara mu buzima buhoraho canke mu buzima bw'umubabaro. Tugerageze cyane dukoreshe umwanya, burya umwanya wose turonse ni ingabire Imana ibiduhaye, c'est la chance ku munsi ku munsi. Koresha uyo mwanya wawe, ariko cyane cyane urabe neza yuko urukundo ruza imbere, ata muntu uri kuragambanira, ata muntu uri kurabuza akanyamuneza, ata muntu ariko aridoga kubera wewe, ata muntu, atamfuvye n'abapfakazi uyu munsi bari mu mwidogo kubera wewe. Urabe neza yuko amarira abantu barimwo mu kibano cawe, mu muryango wawe, mu gihugu cyose atoba aturuka kuri wewe. Uheze uzurakosora ku munsi ku munsi, ku mwanya ku mwanya, kugira ngo umugoroba w'ubuzima bwacu tuze turonke ico twisiguza. Ariko cyane cyane ubwo rukundo abarwo ruzotwitangira imbere. Niyo message, nico cirwa, niyo nkebuzo tugombye gukuramwo, kandi ivyo bituraba twese bivanye no kwemera kwawe, bivanye nico wemera. Ariko ikihari nuko twese tudocigura urubanza. None rero murakoze mu buno butumwa mu gusangiza abandi, kugira ngo tubaranye twiyubaka mu by'ubumenyi no mu vy'ukwemera kwacu kumbure, ariko kandi ubwenge bwacu bwandanye bwugurukira urukundo, kuko urukundo ariko rusumba byose. Hari ibyo utagumije, hari akagucitse, subira hariya mu ntango, ugire subscribe maze ugire share, n'ikindi kintu cyose cyotuma misi yose abantu nawe urimwo baronka ibiganiro bica kuri televiziyo Umuvugizi
murakoze, mugire umugisha ngaho iwanyu.